ngomba kugira umukwabu w'abantu bafite Bibiliya, kandi ngomba kugira n'umukwabu w'abantu basoma ijambo ry'Imana, kuko kugira abantu badasoma ijambo ry'Imana no kugira impumyi mu isi y'impemu, kandi no kugira abanyentambara baba baje gusa kugwiza umurongo. Ndagomba tugire Imana, ngomba kuyituma igira umukwabu w'abantu badasoma ijambo ry'Imana. Ntuzoshikama, ntuzogera kure, ntuzomenya byishimiye ijambo ry'Imana, ntuzonesha amageragezwa, ntuzotsinda Satani, ntuzotsinda Besikiro, ntuzotsinda isi y'umwijima utabitse ijambo mu mutima. Haleluya. Cyo gituma abantu baza kuguhenda bakakubwira ibitari byo byose ntushobore kubitahura kubera nta jambo ry'Imana riri muri wewe. urahagije ijambo ry'Imana, urahagije kwihana. Hari abantu baza mu rusengero bagaheruka babatizwa mu mazi menshi, ntibigera batunganya imitima yabo, ntibayaga n'abakozi b'Imana, ntibiyeza. Umva, naho woba woze ukaba atagikorwa wakoze, urakeneye kuzosubira muri dushe hirya y'ejo. Wombesha gute umuntu ashobora kumara umwaka, amezi 2, amezi 3, amezi 4, amezi 5 adacumura? Uyo muntu nuwahehe? Urabesha kandi ukucumura kose uriyemesha ngo Imana yambabariye. We, icyaha kitihanywe ntigihava, icyaha kitihanywe ntigihera, icyaha kitatuwe ntigihera. Atura icyaha, reka kugenda ntimbura bwenge mw'abakristo ba Repentance. Yesu adufashe cyane. Atura ibyaha byawe. Pawulo yarabivuze mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19, havuga ngo nuko mwihana, ku murongo wa 3, nuko mwihana ibyaha byanyu bihanaguka. Ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Iki gihe abantu ntibacihana, baravangatiranije gusa. Hari n'amadini avuga ngo kwihana ngo kirazira kubwira ikintu umuntu icyaha cyawe. Imbere y'uko ukibwira umuntu, banza ukibwira Imana, hanyuma ucaturira umuntu. Niko Yakobo yavuze ngo kwikwatura kwanyu kuzotuma uharirwa ibyaha wakoze byose. Abantu ariko barahindura ibyagezwe, ahindura n'ibyanditswe. Yesu adufashe cyane. Ihana, urahagije kugororoka. Hari umuntu ugororotse atazi icyo ari cyo. Mubagira ngo umuntu yogororoka gute? Hari abantu bahagije ubugororotsi mu rugendo rwabo. Hari abantu bahagije kwezwa. Hari abantu basenga umenga kujya mu idini rirahagije, ariko ibyaha akabigumana. Kujya mu igaburo ryera akaza gusambana, akajya ku igaburo ryera akaza kwiba. Akumva urakeneye kugororokera Imana, urahagije ubugororotsi. Yesu adufashe cyane. Nta munyabyaha azoja mu ijuru, nta munyabyaha azogendana n'Imana, nta munyabyaha ashobora kunezereza Imana. Yesu adufashe cyane. Nta munyabyaha azobona mpemu yewe. Umva, uhagije iki? Nene data, uhagije iki? Hari ikintu uhagije, hari ikintu uhagije. Urabesha umuntu ukumva umenga birarangiye. Urabesha, urafise ibintu uhagije, urafise ibintu uhagije. Hariho umuntu vyema ku rwego kubesha asumba na Shetani. Ashobora kugufundika ku kantu, akakwemeza neza, akagupanga, kandi akagenda akibaza ngo yaguhejeje, mukabana amahoro, mukagendana. Uzi ko yakubesha nawe atabizi. Umuntu niyaguhenda akagukorera ikibi ukabimenya, uzo wirinde gusa, wihorere. Ariko nagomba nakubari wa muntu w'inuma ya Shetani, umubeshi w'indyarya, ujana muri Kristo mu rusengero ukavuga ngo jenda umukristo nzohora ndiwe. Hari ikintu uhagije, urahagije umukristo mukuri, kandi urahagije no kugororoka, kandi ntubeshe nurubaha Imana. Tumuvuga ngo umunyabyaha n'abandi. Urafise ikintu uhagije, urafise ikintu uhagije. Mubeshi uri umubeshi nawe urabizi.
pasa wawe uramubesha, umukozi w'Imana uramubesha, ibintu byose uracanganya. Ngiriweho mbere no gusabira, sinzi ko nosaba imbabazi ahubwo numva notanga imbabazi. Ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa Mungu twari hano, ndatuma abarongo y'abamama aravuga ati muntumire ko abamama bose ku munsi wa gatanu ndabakeneye mu nyigisho hariya kwijabo. Haje abamama 10, menga ni 10 na mu bamama bangana gutya. Nagutumye ko ndakuzaniye message, kandi message y'ubuzima bwawe madamu. Ariko ubu twavuga ngo abanyamitwaro mugonganira hajya ku murongo mu mufisi imitwaro, mugabiye iyo hakeneye ko muza kugira ngo tubature imitwaro ntimuze. Ufise ikintu hajije madamu, urafise ikintu hajije cyo kutumvira uburongozi, ndagutuma ko uze ndagufasha. Ishengero ry'abantu majana n'amajana cyangwa ibihumbi n'abahumba b'amama. Hari umunsi nawe uzorondera Imana ukayibura, ikakubwira ati nanjye nari nagutumye ko hariya nciye mu mukozi wanje ntiwazi. Nanjye uyu munsi sihoye, kandi nta munsi n'umwe uzobona Imana, nta muzohurira Imana. Imana uzoyihurira mu bakozi b'Imana. Aravuga ati genda ubwira abamama ko ndabakeneye ku munsi wa gatanu, ndabazaniye message ntibigeze bazi. Urafise ikintu uhajije, urafise ikintu uhajije. Ushoboye kutanyumvira nakwinginze kugira ndagufashe. Ushobora kutazumvira umugabo wawe, ushobora kutazumvira boss wawe ku kazi, kuko nimba ushobora kutumvira ndaguhamagaye. N'ubu ndasubiye kubahamagara ku wa gatanu, mva handushe naseye abantu narushe nkaguhamagara kugira uze ntuze. Urafise ikintu uhajije. Ndabababariye, imbabazi z'Imana ziba naho mutazisatse. Ndabababariye, ndasubiye gutuma ko abamama bose ku wa gatanu kwija subiye kubatuma. Isaha yo kumugoroba saa 10 muvuye kubuza kwijana. Ufise ikintu uhajije, ufise ikintu uhajije. Urahajije ikintu ingano uhajije kuvuga ukuri. Muri wowe harimo kutavuga ukuri. Ushobora kuvuga ibintu kabiri, ibinyoma gusa. Ukuri birimbara ngo Yesu niwe nzira n'ukuri. Uhajije ukuri. Uzi ko hari umumama atigera avuga ukuri mu buzima, avuze ukuri kumwe abavuze ibinyoma 5. Uzi ko ari arakuzirika ku kantu neza akakuzuza akagupanga akakubwira ngo ndaje anyereye yagiye ahantu. Uhajije ikintu. Kandi iyo hagaze kuri yandirimbo genda umukristo nzokwamandiwe mu bihe byose kikaguma. Genda umukristo ndashinga intahe, ndi mu ntambara ngwana n'ibyaha. Ugwana n'ibyaha kandi ibyaha ari wowe widandaza, ni wowe wicuruza, ni wowe wicuruza. Uri kuragwana nabyo, uri umukristo, uri mu rugendo, intara yanyu iri mu ijuru, uri umunyabinyoma. Na Shetani buca guha agashimwe k'abantu babeshe ku rugero rukwiye. Apana bamwe babeshe itariki 1 y'ukwa 4, wowe wama mu matariki yose no kubesha gusa. Ukwiye agashimwe. Tingaje mpuza. Uravyumva nawe? Kandi niwe eskiza, kandi igihe usaba pardon tibyangoye habaye n'ikibazo. Hari n'igihe uhura n'ingorane ukabesha ugaheza ati none ko watevye ngo ambutiyaje ayahehe. Kuri kurabesha kubera wataye umwana. Uhajije kimwe, nta kuruvuga. Urahajije inyota, uhajije mwemu yera, na mwemu yera ufise. Urahajije mwemu yera, urahajije amasengesho, urahajije ukwizera, urahajije imbabazi
yo uhajije ki uzi ko ari umuntu hajije amasengero sa iyo atanguye gusenga aho muri jewe cyangwa senga akumva telefone acabanza kuraba umuntu mu telefone yabona atari washaka kacabanza misengero yabona ari naka kanaka kacabanza akakupa ngo urazi wa mwari ko muravugana agaciro afise katumuhagarika connection y'Imana uzi ko hari n'umuntu ashobora kugirisha inama ntufate telefone uri imbere yiwe sa nibyo ariko uwundi akaguhamagara ugufitiye ubuzima uwakuremye uwaremye ijuru n'isi yo uhagije kimwe nturamenya valere y'Imana ukabura n'umwanya wasenga ukabipa Mana nagushimiye ko wanzigana wabanye nanje icyubaro kirica urakoze mwami wirigwanye nanje none ngiye kuryama undinde mu izina rya Yesu amen iryo sengesho ryo kubitabazi mu baje kugutora mu ijoro iryo sengesho ryo tuma abadayimoni bagutinye urahagije amasengesho umwana w'Imana yuzuye mpemu yera arasenga isengesho n'abazimu bakavuga ati ukuri uyu muntu ari kumuriyo baza kumurunga bamurunguruka gusa bakavuga ngo ujya mwana w'Imana ariko amavuta y'Imana ariko ubushobozi ahamagaye Imana iritaba abazimu bagahunga kuburyo abarozi n'abadayimoni n'impemu bizimurungurikira kure zamuraba zigasanga yakakumuriyo ndagomba umukristo ari hano ajije gusenga nta handi hari ubuzima ni mu masengesho ariko wowe uhagije kimwe kandi cy'agaciro Mana ishimwe cyane ugira amasengesho ariko bayapanze mu rusengero bazogira amasengesho iminsi 2 niho uzoyagira iminsi 3 niho uzoyagira urafise ikiguragije urahagije amasengesho nawe urabibona nawe urabizi ko uhagije amasengesho ujya mudasenza ubyuka udasenza n'indi uvuga ngo Mana hezagira ame mu mutima ari n'ubyibuka yarize wajije kimwe nta kamoto ufise kamwe mu yera kabona kakugira ati senga imbere yawe hari intambara imbere yawe hari umutego imbere yawe hari geragezwa senga abadayimoni barahagurutse bene uyo muntu muroza hagurutse amumira bwa bugari bw'imyumbati amumira nk'ubugari bw'imyumbati naho ne bworoshe apana nyange ikirobeki Yesu adufashe cyane bazokuyombereza hari ikintu uhagije udasenga yamanivya nicyo gituma ubusambanyi burihuta kubesha birihuta hari umuntu hano asambana gusumba maraya wa wundi maraya Rahabu harahaye uhagije kimwe gituma udashobora guheba gusenga gituma udashobora guheba gusambana hari ikintu uhagije muri Bibiliya yavuze ngo umuntu wese adasenga yamaniki ibyaha byiwe hari ikintu uhagije gikubuza kugororoka hari ikintu uhagije kandi si kimwe gusa Yesu we yavuze ikintu kimwe ariko wowe uhagije byinshi nawe nuzi ingene ubesha kweli nawe nuzi ntugabe ingene wama mu mavideo y'ubusambanyi nibyo bikunezera gusumba ijoro ryose uraroreshanya na fiance ubeshanya n'umuntu ariko urarutane nuko reba ku Mana yacu urafise ibintu uhagije urahagije guca bugufi urahagije kumvira abakozi b'Imana urahagije oya hari ikintu uhagije urahagije kubaha urahagije gusenga isezerano iyo urisezeranye biherera aho nyene hari ikintu uhagije wewe ngo Mana nzogukorera bigaherera hari ikintu uhagije nzogutangira ikigira cy'ubuka yaronka ntutange hari ikintu uhagije urahagije Yesu aramubwira ngo uhagije kimwe na ibindi byose wabikoze yakuje mu bubiko bw'umutima wawe urari ikintu oya kirahari hari ikintu uhagije mu rugendo rwawe rwo kuja mu ijuru hari ikintu uhagije kandi bishobora gutsinda uhagije kintu none wowe ntuzi ingene usezerana ntushitse none cyo si ikintu uhagije none ntuzi ko utari umwizigirwa wewe ntabwo uzi ko utari umwizigirwa niyo baguhaye amafaranga kuvuga ngo yaraye atari
iyo hari ikintu uhagije ubwizigirwa. Ubuzima bw'umuntu buzogera kure abumwizigirwa ku bantu, ku muryango, kuri famiye, ku mugabo, ku mugore, naho bobo batoba bizigirwa, ariko wowe kubera uri ufise Kristo Yesu muri wewe ukabumwizigirwa. Iyo umuntu afise Kristo ikintu kimuranga n'ubwizigirwa. Iyi minsi abantu barataye ubwizigirwa, abakozi b'Imana barataye ubwizigirwa, abaririmbyi barataye ubwizigirwa. Sanga umukobwa ari hano afise abafiyanse 12 kandi bose bagira ngo tuzobana. Usanga umuhungu ari hano afise abafiyanse nka 30, nzogutwara kandi kuwa mbere umubona muri korali, kandi yava hariya akaca yandika kuri kurubuga ngo turi kumwe sheri, tuzobana, tuzogera. Uhagije ikintu kinini cyane, hagije ikintu kinini. Kandi yaravugije mu Kristo uburimo. Ninda zoja mu ijuru wahagurutse, ninda zobona Imana wahagurutse, ninda ariko Imana, ariko ibintu, ariko Imana. Yesu adufashe. Bwizigirwa bwaratakaye, bwizigirwa. Yewe umuntu nzanda muraba ko ari umwizigirwa, tukagendana mugabo naramubonye ko atari umwizigirwa, tukagendana namubonye ko atari umwizigirwa, kandi urakora ikintu nkakureka 1 2 3 ndiko ndaraba kuri umwizigirwa, inyuma yaho nkakubwira ati wewe uri umwizigirwa. Kandi benshi bica bibababaza. Nzobikubwira ubabara cyangwa ubabare, ariko hari ikintu hagije. Uyu muntu yarahagije kimwe, wowe uhagije 10. None nubibona wewe amasengesho, ubwizigirwa, gutangira Imana, ukwizera, ibikorwa byayo, wewe ntubona ko hari ibintu hagije. Ngiye gusenga, ibi bintu ndabireke cyangwa ndabivuge? Naho woshira igifuka ku munwa hano ukabishyiraho cyangwa agafuka munwa cyangwa ukaboha ngaho, noguma ngo ndabivuga, sisoreka kubivuga. Naho wofunga umuntu urafise ikintu hagije. Iki gihe abantu banga kuvuga ukuri, ariko ukuri niko kuzima. Nta musambanyi, nta mubeshi, nta munyabwibone, nta munyenzigo, nta munyamoko, nta muntu agatangira Imana adakorera Imana, nta udafashe imfubyi n'abatakazi, nta muntu afise amajambo agenda avugira hirya no hino azobona Imana. Amagurupe y'isako, amagurupe y'ijambo, aho usanga abantu bicaye bavuga umuntu biga inama yo kumugira nabi, nta bugingo uzobona. Kandi iminsi yawe yo kurambura ikurayigabanura. Gororoka wongereze iminsi yo kubaho kwawe. Ibyo urabikora Imana igahora. Hari ikintu uhagije kimwe. Umuntu aragendana kameremere imitacika, muri ugasanga harimo inzoka, muri ugasanga harimo inzoka y'amajambo indimi zibiri, aragupanga akaguhetse, kandi ugasanga mu protocol, kandi ugasanga mu nyamasengesho, kandi ugasanga mu security, kandi ugasanga muri Yakobo, kandi muri we nawe wamubona ukagira ubwoba. Uhagije ikintu. Yesu muramurabara mwihweza, aramubona ngo nawe utagisambana, ariko hari ikintu uhagije. Reka umuntu wese yiraba ibintu ahagije mu buzima bwiwe kugira ngo Imana ibane natwe. Raba ikintu uhagije. Wowe ntuhanurwa, ntugisha n'inama. Hari umuntu aza akampenda neza, nkamubona ko ambesha, nkamubwira ati sawa genda amahoro, akibaza ngo yampejeje, mugabo ibyiwe mba ndabizi ko na Yesu yagendana na Yuda bazinanye, kandi ntiyigeze amubwira ikintu na kimwe. Urafise ibintu uhagije, ariko we kuri umunyamubiri nkaba ndiko ndasenga nuzuye mpemu yera, ni gute ntomenye ibyo ufise? Ni gute ntomenye ibyo ukora?
ni gute Imana yonyereka umuntu ari yafise ikibazo c'ingorane mugabo ntinyereka amanyanga yawe wagize? Kandi sinahagaze ngaha kugira ngo ndakubwire amanyanga yawe yose. Urumva wowe urabesha, urumva wowe wasambana, ivyo none nta matwi ufise. Ijambo utumvise ikibazo cyawe mu ijambo urindiye ko nzovugishwa ngo none kandi ngo ndarira ngo Imana iranyemera. Nikwemera wowe ntiwiyizi, urabizi ko itakwemera biciye mu ijambo cyane, kandi mwemu yera uramufise. Ndinde nta mwanya mfise wo kuraba abantu Imana itemere, umwanya mfise n'uwo gusengera abantu bagomba kwemerwa n'Imana. Nuwo guhuza abantu n'Imana. Yesu adufashe cyane. Nuwo gutabara abarushe mu mitima no mu buryo bw'umubiri. Nuwo kubohora abo Shetani yaboshe. Icyo gituma tuba turi hano ibihe byose gukura abantu mu minyororo. Mugabo ubwo bujyajya bwawe nawe urabizi, uraza ukamparika ukampenda nka wa undi yambwira ngo urumva ngo ngeze Norvège kandi ari muri ville. Wibaza ngo sinagiye muri ville nkagenda hafi y'ahakorera ndabizi. Mugo yambwiye ati ubu jewe indege ingeze muri Ethiopia, ku kibuga cyo muri Ethiopia. Amuhamagara akoresheje WhatsApp. Ncankoresha iyindi telefone kuko mpemu yera yari yambariye kwa mbeshi. Ncankoresha telefone atazi y'uwundi muntu ndamupipa numvira soni. None aha kweri muri Ethiopia asigaye hari rezo yari miteye kubera kuburyo isona ukamwumva. Navuye aho ncaja kumurabira aha korera. Ndanka kumutumako ndabandanya ngenda hirya. Imana senga ndamubwira ati Mana nshira mu biganza y'umuntu amenye ko ari umubeshi. Uwo mwanya mbona arasohotse yururutse imodoka akubise guke cross asanga niho mpagaze. Aitaraba hirya nanjye ndabahino nca ndigende. Ngeze hirya ncaja mu telefone nakubonye twari kumwe. Murumva pastor ngo nukuri ngo mbabarira, murumva ngo mbabarira, murumva ngo mbabarira. Umva wose imbabazi wote. Ungiye kuri muri Ethiopia ururutse ikibuga cy'indege. None kumbesha byagufasha iki? Ninyunguke. Tisawa ngwe nonda gusengera. Araza ndamwigisha inyuma yaho ndamusengera ndamubwira ati sawa genda ntuzosubire. Ariko ngo ukakubesha jewe umugabo wawe wamuciye ku kazi aba mugere umuntu yubahuka kumbesha azi yuko Imana ivugana nanje. Iyumvira umupagani uyo muntu yamugize iki? Umva agaze ku rugero, umva afise kamere imeze gute. Yesu adufashe.